No, kera vram kera autwa kera tubaki tubwira ngo twe umwe bakikweza mu ishuri ati uzo mu docteur yarabwa jenzo mu business woman kuva kera sinigeze mbanza mu docteur yarabwa jenzo mu business woman jenzo kora business rero byatanguye kuva kera mugabo beaucoup plus ahantu bihagaze le Burundi irashobora kugira ama domaine ayerekanwa à l'international comme la fashion baguha gataye ka 500,000 mugabo n'agataye kazogumaho nawe ucumva ushaka kugira oyagira ici wawe hago dufatana ukuboko dushobore ayo madomene abiri ari different aje hamwe ntuma tugira domaine imwe. Abakunzi ba Kiro Media tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana mugiraho muba mwubahwe nanje usanga ibiganiro by'akataraboneka ni Kiro Media ibanga ry'abatunzi kwijumuri kumwe na Jeff Niyonzima ego kandi twongera tubibutsa ko dusanzwe dukora la photographie ukeneye ifoto nziza ndetse video nziza zimeze neza kana Jeff Photography nimero zacu turazishira ku kiganiro hama udukeneye duhamagare ama tugufashe dushobora kugugirira ibintu bisa neza abafise imanza zitandukanye mutugane tuzobafasha aho uyu munsi twagiriwe ibakwe ryo kwakira umukobwa mwiza umwigeme akiri muto kuri Agaciro Media twagomba tumuhe kaze idondore abakunzi ba Agaciro Media turabwaye kaze. Murakoze nitwa ELSA Kezakimana j'ai 19 ans hama ndi CEO nkora sanzwe nkora mu bintu bya fashion ndi CEO wa brand yitwa The Hack Brand. Okay. Hack Brand no mwana yakuze ameze gute? Hack Brand no mwana yakuze ashaka kwiexprima umwana yakuze akarondera kuronka ijwi mu bantu benshi ashaka kumva yuko yosohora isho mu mutima wewe kiri so Hack Brand no wo mwana yo kwiexprima voilà. Uvuze kwiexprima abantu bashaka kudatahura neza kwiexprima mu bijanye n'iki no kuvuga bon mvuze kwiexprima ni kwiexprima mu bijanye nibiriko biragenda ni kwiexprima mu bijanye nuko wewe wumva muri wewe kwiexprima mu bijanye nuko jewe ndiko mbahiki donc shaka kugisangiza kugira numve yuko jewe muri jewe nduhuze so Hack Brand yajeho kugira ifashe abo bantu bashaka kwiexprima bashaka kuvuga ikiri mu mutima wabo kugira baruhuke mugabo babikora mu kutavuga babikora mu kwambara. Okay. Iyo umuntu agize iciyumviro abanje kwanaliza akaraba ati aba bantu hari cyo bakeneye ariko jewe ubwi wandi kundabirawe no bikora uko iciyumviro cyavuye aho nyene kugira ushobore kwiyumvira yo Hack Brand. Bon no bambeshe mvuze ko cyavuye mu bantu bandi mugabo cyavuye muri JO donc okay cyavuye muri beaucoup plus jewe shaka kuvuga nakuriye beaucoup dans un système iri strict kw'ishure strict y'ababikira ku murongo goje hama ne beaucoup plus abantu gendera ku mategeko ntaco vuga that's all hama je nureklama ya wow mugabo jewe je voulais plus nari mfise ico mvuga mugabo ico kintu ntaco nari gushobora kuvuga ko nta munya karanyumviriza so nacase rero kuvuga ico kintu nakivuze mu majambo mugabo ndakivuze muco nari nshoboye gukora ariko gukora impunzu ariko gukreya ama designs yes. Iyo umuntu agize iciyumviro cyafise indoto biravana n'ukuntu yakuze wowe kugira igice cyumviro wari wakuze uri umuntu ukunda imyambarire uburyo abantu bambara uri umwana mutoya wari wakuze uri umwana wiyumvira gute? Bon nkiri umwana mutoya nakuze ndi umwana akunda kuboneka urumva cyane nari nkunda yuko anambaye abantu baje vuga uraberewe urasa neza voilà nakunze donc muri yo monde yuko nari numva yuko mu mwanya umuntu yaguhomatse araguha umwanya tu vois donc mu uwo mwanya bambwiye wayikoreye he wayikuye he donc muri uwo mwanya naronka umwanya wo gushobora kuvuga naronka umwanya wo gushobora yuko umuntu anyumviriza voilà c'est un peu ça.
uca wiyumvira iciyumviro kuko iyo umuntu agiye ku ishuri abavyeyi baragushira ku ishuri ugatanga mu wa mbere hama ukabandanya indoto yacitanga kuvuga ko jewe ntegeza kuba umuntu ayerekana canke azokora ibijanye n'ivy'imyambarire vyaje muri we uko nyene uvuga ati je kuba nakunda kwambara ukuntu nibona nambaye impuzu ndabegwa waciye iciyumviro cyuko wokora impuzu canke wogira ayo design y'impuzu bon ni cyane ciyumviye nivyo nari mbayemo nivyo wari bayemo yes. bisigura naho wari kuriga ku ishuri wewe wabona vision yawe ko ari kuzogira ibyo ama design y'impuzu nari mbaye mu kwicara nkahindura impuzu mu kwicara nkavuga okay nshaki impuzu mbwa shobora kuyironka kuko c'est trop high birazimvye cyane so reka ndayikore ama cebisa neza ariko systeme yo mu Burundi yo umuntu afite ivyiyumviro yiga kwiga ibijanye n'ivyo nyene woba waciye uja kwiga ibijanye n'amastile canke n'ibijanye n'ivyo myambarire carrément pas mugabo ndibaza ko nzobibandanya sindaheza amashuri sindarangiza naragera mugabo ubu tuvugana nta bintu vya style nigeze niga no nize système science yes ibiharuro gira mbanze nezereza abavyeyi hama ivy'imyambarire pour après okay hack brand iraje wewe nk'umwana yakuze yumvira iciyumviro cyo ko uzogira ibintu vy'amastile wayitanguye gute rero uyu munsi igeze he canke iriko kora gute right bon ndiko ndiyumvira ibintu by'amastyle hack brand yaje umunsi wa mbere wabaye créé c'était muri ya une année hack brand navuze ati reka nsohore rero vyahora biri mu vyiyumviro vyahora biri mu gucapa bikaguma ngaho reko bisohoke. So, j'ai fait une collection. Akezane était là. Merci beaucoup à eux déjà. Ndabashimira cyane ko baramfashije cyane gose. Banafashije cyane mu bintu byinshi. So, ndabikora collection ya mbere iba un succès. Ko la collection yose barayikunze benshi. Maintenant byarasohotse yose. À l'instant qu'on parle ubu unye hack ikikora muri irikiragerageza naho kuvuga l'actualité de maintenant. Mvuze l'actualité de maintenant mvuga ngo irikiragerageza ubu gusohora bishasha vyerekeye ibi biriko biraba muri kino kibanza muri uno mwanya mu kijanye naho na kote yuko guhabwa impuzu hack ikora sous commande. Voilà. Okay, wewe umuntu kugira umukorera impuzu design usanzwe ufise ahantu umuntu ashobora kurayita okay aki design ndayishimye akayikomanda ukashobora kuzimukorera. Yes. Okay, ico ni kibazo ciza. Jewe umuntu ashaka impuzu deja nambwira kwanza ico ashaka iyo ashaka kwishira like ashaka kuyambara he. So ndamuproposa ya des propositions ndamuproposa ici ndashaka kumuha deja izihari nkamwereka izicafye deja nkaca canke atazikunze nkagira une autre collection donc umundi mwanya wo gushobora gukriya izindi hama nkazikora yazikunze akambwira ati design nayikunze mugabo sinakunze no partie okay catugati tuyikore duhindure guca mais c'est un peu ça donc hariho aho ashaka kwirabira adashaka gukunza muri ayo tashaka kumproposa nayandi ariko hari abantu bashaka kumva gukora na design bashaka gutandukanye umva na je ubwa mbere nibaza umvise gukora impuzu nibaza kuvuga ari nka matière première ari ibintu ufata ugateranya mufise ahantu kanaka mbari societe canke ingura impuzu rero sinzi gushaka gutahuza abantu bazokurikira iganiro ubwo buryo ukora izo muzo kugira batandukanye gukora no kugira design. Okay. Bon, kwanza je ndi designer. I'm a designer. Hama gukora kugira impuzu no ku designing impuzu duko ni ibintu bibiri bitandukanye. Impuzu kugira ikogwe isama étape menshi. Hariho étape yo kuvuga ati deja nkora muri thème nyabaki. Étape yo gutora thème. Hariho étape yo kuvuga après ce thème ndiko ngerageza gushika he donc la collection yiwanje izofasha abande hariho abantu anye izoraba est-ce que abo bantu harimo message est-ce que abo bantu bazoyibona gute bazoyakira gute après cela
donc iyo ni étude ugira après cela hariho na partie ya gucapa ahubwo mbega n'abantu mbayemwo ayo bintu bazobikunda kugira nshobore gucapa iyi design yes abo bantu nyine abo yo population nato est-ce que bazobikunda yes c'est vrai hama après ça hariho na partie ya gucapa donc ugacapa sous le thème warurimwo hama voilà après gucapa rero niho haca haza le technique haca haza gushona yes gushona donc uko gushona ko twege twitwa gukora donc ataza gushona hama gushona jewe as I said comme designer partie yo gushona afise des partenariats avec des tailleurs voilà office abataire bawo bashobora guca bagira iyo design ba wacha ego okay mu Burundi canke no twese turabarundi tubona impuzu ziva mu mahanga ziva hanze urivye ama model abagezweho mbega abantu borusha kwibaza none akora impuzu zinyabaki mbega hari impuzu z'abapapa abamama ndetse n'abigeme abakobwa bakiri bato ndetse n'abana izo zose urashobora kuzikora canke iyo design umuntu ayigize commande urashobora kuyikora ego ndazikora mugabo beaucoup plus jewe sinkora kuvuga ngo abapapa abamama jewe ndi beaucoup plus dans la jeunesse de 15 à 35 ans niyo target market yanje niyo abantu bo bantu ndaba jewe donc niyo mpamvu donc impuzu nkreya hari abapapa batozambara hari abamama batozambara aho nyene rero ko iki batozambara kubera iki batozambara kubera jewe impuzu nkora bon uri kuraraba hariho abantu baprefera ibintu gutandukanye hama jewe ndi beaucoup plus muri jeans ndi beaucoup plus muri gukora ikintu kiri un peu plus créative kiri un peu plus loud novuga kivuga cane rero muko kuvuga cane abamama canke abapapa abantu bakuze bobo bakunda beaucoup plus ugiye ugira étude usanga ari abantu bakunda ibintu biri calme ibintu biri chill ibintu bambara simple okay tushaze kuvuga za impuzu zigufi canke oya nshatse kuvuga impuzu itagira imifuko impuzu itagira ibifuko vyinshi impuzu itagira ibitirete vyinshi impuzu dafise imishono ijangahi kajanga muga par contre les jeunes iyo bavuga c'est le style donc iyo avuga jewe nsohotse au bi wow genre jewe nsohotse bantu baraza kumona kandi nza kuba mberewe bobo donc les jeunes bafise les jeunes abantu bakuze n'aba les parties ziri différents bamwe bakunda ibintu bivuga cyane bandi bakunda ibintu biri calme donc muri izo parties zibiri je mvuga ibintu bivuga nkora ibintu bivuga hariho impuzu umuntu yambara abantu bakavuga ngo ambaye nk'umusirimu tuvuge ko ari izo mpuzu ukora ego nanje novuga nk'uko mugabo c'est pas beaucoup plus kuvuga umusirimu jewe c'est parce que ndaba oya c'est beaucoup plus wambaye ibitamenyerewe voilà izigezweho ibitamenyerewe ni kuvuga hariho impuzu abantu bambara situ ku bakobwa iyo basohotse avuga ngo ugiye aho nko ku mazi igihe wambaye ivyo mengo hari impuzu ariko hari abantu batabizi wewe nawe bagiye kuri Tanganyika avuga ati iyo nambaye yose na Ares nta mahoro menshi ariko wowe ukavuga ati je style ndashobora gukora impuzu umuntu asohoke ya izo mpuzu ndashobora kuzimukorera niko bikora ego biba bivana jewe beaucoup plus umbwiye ubu uramenya n'ibintu uri kurakoresha tu vois nk'ubu jewe ndakunda gukoresha jeans nk'ubu umuntu ambwiye ati ndashaka aka outfit yo kuja muri clip ati mugabo iyo clip izobera kuri plage so kumukorera jeans no iyo bari kumurengera mugabo boko urambwira okay ndamenya igitambara nkoresha nkamenya n'uburyo ndagikoramo donc camvuga ati okay ubu ndiko ndaviza ikintu kiri léger ndiko ndaviza ikintu gishobora kuguruka ndiko ndaviza ikintu kitaza kuntereza yashu voilà donc c'est un peu ça mbanza kumenya kudéterminer déjà ce que tu veux voilà iyo uvuze umuntu uramenye kwimukorera bego umuntu ashobora kuguha novuga design yiwe akaguha design cyavyo bari impuzu ndakini impuzu mezuko bivaye no kwashaka kwa yirose ahandi hantu yayibonye nkandi hantu cye nkundi umuntu yayambaye canke undi nk'umusitare kanaka byose urashobora kubikora
bon oya jewe sinkora muri parti y'abantu bambwira ngo ushaka ngo design iyi je beaucoup plus nkora y'abantu bavuga ati je nta design mfise shaka wewe unkorere kubera jewe comme je dis ndiko ndi exprima donc jewe ndiko ndondera expression y'umuntu beaucoup plus niyo nagenda gukora design ya ntuze yakoze yabonye kuri Pinterest peut-être yabonye kuri Instagram nakoze igikorwa c'uwundi muntu yes mba nkoze igikorwa c'uwundi muntu nta creativité nta uniqueness iri nko mu gikorwa canje donc jewe beaucoup plus sinkora mu bantu bambwira ngo shaka design nkorera abo beaucoup plus bari directed kuba tayeri mugabo jewe nza kumvuga ati wowe ntushuhindura ko objectif yavuga ati jewe nkireye wanje muri jewe nka creative hamuyishimye ukanshorera yes niyo objectif yawe yes yo niyo objectif yanje wow voilà okay nivyo wadusiguriye nibaza ko twashoye gutahura uburyo watanguye n'ukuntu igikorwa ukibona n'impamvu wagikoze ariko kandi uyu munsi uri kuraraba ukuntu igikorwa gitanguye wavuze ko umengo maze inane uri kurakora iyo umuntu ariko arakora ikintu objectif nuko avuga ati nshaka kugera kure nshaka gutanga akazi ico ni cambere niyo yantuzi na objectif yacu y'ikinyamukuru Agaciro Media tuhamagara abantu bakora ibintu hamwe n'abantu bazokomeza bavuga ati nakamba akora ibi yarabishoboye byaragenze neza kuko nanje mbega ntogerageza nanje kuri iki amba wowe waragerageje kuba umu designer agira impuzu mu Burundi nibaza ko ari nka wowe nyine sinzi ko hari abandi bagira mugano wo bwa mbere numvise ariko wowe ubona rero ihangiro ryawe aho wifuza kugera canke izo muzi uri kurakora barazikunda canke population y'u Burundi yazakire neza uraronka abakiriya bon jewe rero novuga yuko population ntiratahura neza ivyo dukora muga mu kuvuga aba designers ndi jenyene ya beaucoup de designers nabone bakiriko barirondeza mugabo rero novuga yuko a population burundaise ntiratahura yuko jewe nshobora gukora ikintu ukacambara je suis local ni ibintu vyo mu Burundi nta gaciro kanini biratanga ari naco gituma mubona fashion yacu yo ku gihugu c'iwacu itaraja ku kigezo ca haruguru habura iki none habura ugutahura kw'abantu mugabo bizoza tubacizeye mugabo habura ugutahura le produit local gushamo na effort mu gutahura est-ce que ego ndashobora kuzana produit kuri marché telefone nshasha mugabo uravuga ati oh ni iri local reka tu supporting turabaho kigera reka twese turabaho kigera mugabo iyo mentalite ntiraza ntibashobora kwiyumvira yuko boreka kugura polo kugira baje kugura hag kubera bo bavuga ati oh polo c'est beaucoup plus luxe par rapport à hag donc ntibarabitahura neza ntibaravyakira neza mugabo ndizeye cyane yuko bazi bari mu kuvyakira aho nyene kubera ko umuntu wese ariko arakora ikintu aba afise ihangiro no gushimika ego no kugira ashike kujya hangiro we kubwe wawumva aho kugira ngo population burundaise ishobore gutahura ko kushorera cyangwa gukunda ikintu cyakozwe no mu Burundi mugenzi we ko vyoba vyiza kandi biri nakarusho kuri bose ndetse no gihugu iki cokogwa no gutangura gukunda d'abord ni gukunda ibikozwe mu Burundi no gukunda produit local mu gukunda produit local singiye kugira juste hariho gukunda produit local muri kote ndashobora kuza ndakubwire you know jewe no kunzi iyo mpuzu yawe mugabo jewe d'après moi no kunzi ijanga wewe aho onye ubaye bukunde ikikorwa ciwanje kwera ngaho wowe urambwiye ahantu kote ntashoboye gutushako donc kandi wewe nturi wenyene mu Burundi wewe urafise abantu nka 100 mufise ivyiyumviro bimwe donc wewe mpaye touche hariho bisiba ko hariho touche niyo collection ya kabiri yasohoka hariho touche yindi nzokorako nkagenda ndavansa uko onye nza ndaganya imitima y'abantu babiri batatu kubera ntuzayambwiye iki l'autre côté c'est le côté financier hokogwa ikindi cokogwa c'est guterera you know nabandi kuvuga gusa nabandi abo boterera ni bande
umuntu wese yumva umenga arashaka guteza imbere igihugu gusapotinga umuntu wese yumva umengo si kuvuga ngo ntuzene ntuzeye oya ni umuntu wese yumva yuko le Burundi irashobora kugira amadomaine ayerekanwa à l'international comme la fashion donc le fashion niba wumva wewe ko wewe muri wewe ishobora gushika ahantu ugira ico terereye kugira ico kintu gishika aho hantu pa ko tuguma dukritika ngo cyo ngo yagize ikintu kitari ciza mais terera mufashe hubo kugira ngo ico kintu cyo gitere imbere yes mufashe umubwira ati sha jewe reka basi ndakumanaging and we try this shiremo ingufu ziwanje nizi wawe tubiteranye ndakumanaging ndakuvuga ati tugira ibi dushire hamwe ingufu ajya beaucoup plus ikintu kiraryoha canke kigatera imbere kirimwe abantu benshi bafatanye ukuboko no mu kirundi bavuga ngo nta mutwe w'umugira wigira inama umutwe ntiwigira inama umutwe ntiwigira inama asiko ngosora umutwe ntiwigira inama rero beaucoup plus ikintu kiratera imbere kirimwe abantu batanu abantu batandatu bavuga ati turafatanye ukuboko kugira twihayihangire yuko hack izoba brand yo mu Burundi iserukira Burundi muri fashion ikaja muri Paris fashion ikoramwe nk'abajene nk'igihumbi ikoramwe nk'abajene igihumbi justement ikoramwe abajene b'igihugu nyene nta bantu bo hanze twoza kurondera kubera mu Burundi hari abatayo 1 million hari aba designer 1 million mugabo barabiryamanye naco bariko barashira hanze ko ravuga yo ndabishiranze bikora iki je gusesa mara yo waje kandi atazobigura voilà c'est ça mugabo jewe niyo nagenda hamwe n'ababandi biyumvira co kimwe na je umva umengo hariho domaine dushaka gushira hejuru gije à l'international comme fashion Paris Fashion Week canke Milan Fashion Week aho niyo twashira hamwe amaboko l'effort aho bizotera imbere hamwe umuntu ataja kugura impuzu ngo avuge ngo kuri ngo kaporo kwirazimvye kubera ko kantu marke gusa voilà hamwe tuvuga ati ndafise evenement nitukiyumvire ko ngiranje kugura muri polo ko ngiranje kugura Louis Vuitton mugabo ko nuyumvira yuko ELSA lafise ntuze ya hack brand gishaka ko ngorira impuzu ELSA lafise hack brand yo mu Burundi local so jewe niyo nagenda gukora uwo muntu niba ashaka ko ari mu musicien first of all arerekanya yuko mu Burundi bazi kuririmba second of all director no Murundi ahamisha gatatu n'umuntu yambitse no Murundi so nuko batera imbere donc nuko iryo tera imbere ryo tera imbere abarundi ndetse n'igihugu yes donc ni nabantu tube beaucoup plus local ko kuba beaucoup plus dushaka kugira civilisation iri hanze beaucoup plus reka tuba tugiye civilisation iri un peu local turabe ukuntu twoteza imbere ce qui est déjà ici wow voilà okay nibaza yuko washoboye kuvuga byinshi ariko kandi mfise akabazo kamaziko nk'umwana yakuriye Bujumbura akagira ivyumviro vyuko ashobora kubaka ikintu ashobora gutanga akazi byaje ukuze canke byaje ukiri muto sha oya nivyaje nkuze vrab oya jewe namye kuva kera namye nkunda business ego namye nkunda business naravuga yuko jewe kera ngiri mutoyi mugabo nabikunda kwera amahera nabikunda kwera boka bisome navuga mugabo sha business ringa amahera donc je vais créer une entreprise ijanga abantu hari igihe bavuga ngo ingisase riva kucuma ari impamvu usanga warakunda amahera bon narakunda gutunga navuga ati nzotunga iyo ni must donc it's a must cyabasanga n'umuvyeyi arayafise kacavu byose birashinga no bushoka ati negeza gutunga it's a must cyangwa ati kino kera otuka kera tubaki tubwira ngo twe umwe bagikweza mu ishuri ati uzo mu doctor yarabwa genzo mu business woman kuva case nigeze mbanzo mu doctor yarabwa genzo mu business woman tenzo kora business rero byatanguye kuva kera mugabo beaucoup plus ahantu bihagaze hack c'est pas beaucoup business carrément pas hack ni beaucoup plus iciyumviro ni uko umuntu yumva c'est pas beaucoup plus yes hakiragutse cyane côté business rimwe of course mugabo hack iringaha ugira ukore kugira beaucoup plus habanze haboneke l'image du pays dans le domaine du fashion voilà nka wewe nk'umujene akiri muto uhamagarike abandi bajene uyu munsi bashaka kuba bicanye amatara yabo muri bo ariko ntibayashire habona uhamagarira iki Jenda bahamagarira cyane gukora genre gusohora ico bafise muri bo hari abantu bavuga ngo je nta talent afise urayifise quelque part c'est même pas ngo tudafatiye ku vyo yize yes tudafatiye ku co wize urafise ikintu wamamo urafise ikintu ukunda urafise ikintu
sinzi urabona jewe ndafise umuntu abantu kanshi nyine tuba dufise umuntu twadimira cyane muri fashion umuntu jewe nadimira muri fashion yakuye impuzu ziwe collection za mbere ziwe nuwe mu madizina ba mbere bemewe muri UK collection zawe ziwe za mbere zemewe ni collection ya créée à partir des jeux vidéo donc yari umuhungu akunda ama jeux vidéo akunda kuja gukina gutya kuri jeu ajavuga erega aba bantu nkunda gukinisha yarafise abantu bakunda gukinisha abantu nkunda gukinisha ibi extraterrestre mva ko mu jeux vidéo ari bi extraterrestre acavuga reka ndabambike tu vois kwambika ivyo bi extraterrestre rero impuzu akora ni impuzu zibi extraterrestre kandi ibintu vyiza de umva wewe na wene ari muri beaucoup plus l'image du pays donc ubu jewe ngiye muri UK I know yuko hari umuntu ari très créatif ku kigezo kiri hejuru cyane ariko arerekana igihugu ciwe you know donc hack nayo no iri ngaho beaucoup plus kwereka iri gusohora créativité iri mu muntu kugira yerekane l'image du pays hama le côté business iraza mu nyuma donc nabo bantu ndiko nsubiye ku kibazo mari mwambwiye urafise ikintu wamamo urafise ikintu ukunda cyane gerageza kugikuramwo ikintu hama usohora ikintu kubera beaucoup plus niyo twaronka abantu bafise amatalent bashokera des entreprises bazokwangaje abantu comme ça tureke kuva tuve mu bya bintu tuvuga ati nta kazi mfise nguma muhira voilà c'est un peu ça. Okay. Nibaza tuja ku musozo hari gihe umuntu atangura ikintu bega ico kintu umva ugikora uri wenyene canke mbega hambo ugikora uri wenyene urakeneye abandi bantu bashaka gusupporting. Yes ndakeneye abantu benshi bansupportinga benshi cyane abantu bose bako baraba ikiganiro muze muri benshi du supporting hack tukanvesise muri hack dufatana ukuboko muri hack nimba wewe wumva ushaka uza muri hack wozana iciyumviro ingo nimba wumva woza muri hack uza muri côté designing uze kumfasha ingo kora jewe person nkora je nyene donc mugabo si hari ibintu by'abantu benshi ndashaka kurondera abantu apart abatailleur nimba mfise ibintu vyinshi byo kwanda bwati kanongereza abatailleur reka mugabo beaucoup plus le côté design ndayikora je nyene mfise ibintu vyinshi it will take long mugabo nta nzobikora so yes ndakeneye abantu baza nimba ushaka guterera iciyumviro ushaka kuza muri côté designing nimba ushaka kuza muri côté de diaspora muze cane mu finance abana biwanyu mu Burundi twerekane igihugu twerekane l'image du pays tu développer igihugu twebwe ko yatwege nitwe ko mavuga Burundi bwejo nitwebwe uburundi tout simplement so reka ubwo Burundi bwacu bu spreading away. Okay. Yes. Kuvuga mu muryango Kenya cyane kuvuga mu muryango wifashe ego ni haramahirwe kugira umuntu ashe gutera imbere. Okay. Ahantu hari amahirwe yo gushobora gutera imbere nta muryango no uvuga ngo notera imbere ngo kubera mvuze mu muryango Kenya ngo cukura mvuze mu muryango wifashe reka ni explique kuvuka mu muryango Kenya ntibisiga urafise talent siko mugabo ibintu byose ni mindset ibintu byose no uko wakuze gukena en terme amahera gutunga en terme amahera naho bigushaka kuko amahera y'umuryango yabo bafise amahera twese bazogufasha kugira utangure baguha agataye ka 500,000 mugabo n'agataye kazogumaho mugabo jewe je me dis juste no bako la famille yamfashije non sinon bako la famille yamfashije ko la jewe l'argent que j'ai utilisé pour la première collection na mahera que jewe narabitse donc sinagiye kubwira umuvyeyi ngo mama ngo mahera ngo nje kugura ngo ibitambara pas du tout mugabo naronse umuvyeyi par contre rero atahura ico nico kintu kindi cabagikenewe ubukeneye environnement y'abantu batahura icurimwo naronse umuvyeyi aravuga ati oh wewe ushashaka iki ko bagishatse ni kubera hariho impamvu ariko uvuze kubika amafaranga nagenda bika wayabitsa avuye ko ataco wari usanzwe ukora yo nayabitsa oya no kubika amafaranga bisigura kubika yaguhaye yaguhaye argent de poche kabika ntiwonone yes nubwo nubwenge nubwo abandi baca bagenda kuyonona avuga ati muhira arahari mugabo je ndiko ndavuga yuko naho novuga je w'amahera
nkavuga muri uwo muryango washobora kuba ushobora kuma agent de poche que c'est vrai vraiment barama agent de poche mugabo uwo mwana niba yaravuye ruguru mugabo akavuga yuko fashion yiwiwe wowe nawe atahura yuko ari ikintu gikenewe cyane azokora mu bihari abona yuko wewe c'est possible yuko bishobora kuvamo. Yes, c'est question de mindset. Okay, nibaza tujya ku musozo hari kandi kantu twoba tutavuze wokongerako. Bon, je dirais gikuru ko turahereza reka nsubire kuri kuvuga ko gikuru ariko gufasha abantu bose bamatana bariko barigaragaza. Jewe ndashobora kongira ibako yo kuza kuri agaciro nibakwenda n'abashimira cyane gose. Mwakoze kunyumvira mwikoze kumpamagara wakoze kutwitaho. Yego bari ibintu bitoroshe kubera abantu bose baba bariko bararondera ukuntu babaho. So kuronka rero abantu benshi batari muri kote kurondera amahera bari muri kote reka tufate yuko jewe hariho domaine ayo mahera nzoyaronka mugabo c'est pas pour le moment. Reka mbanze nkora ikintu jewe nungukiramo mugabo pana jewe nyene nungukiramo mutoya wanje abantu benshi bongungukiramo. Donc c'est beaucoup plus ça abantu bikukire ku le local ba supporting le local baryoherwe na bumva yuko hari agaciro gahari muri ibintu bikorewe mu Burundi, hari agaciro hari nico bashobora guterera mu bintu bikorewe mu Burundi. Ahubwo ko nicagurwa mu Burundi ahubwo bengo bwabwo no hanze gishike kizana amafaranga y'agaciro. Yes, ukumva yuko jewe nibana si competition dukora si competition nayo turimwo turi muri just competition gushaka gushira igihugu ku yindi level. Voilà. Rero novuga nimba mwana kanaka yarazanye projet naba inye undi mwana kanaka asha yindi projet mufata kuboko umusunika imbere ico kintu gishaka kungukira n'umwana wiwawe canke petit fils wiwe nta ubizi. Rero dufatana ukuboko ntihagire competition iba entre jewe nagize ikintu nawe ucumva ushaka kugira oyagira ici wawe hago dufatana ukuboko dushobore ayo madomaine abiri ari différent aje hamwe ntuma tugira domaine imwe. Voilà, nico novuga. Tugushimye cyane. Yego mwakoze nawe. Ya bakunzi ba Kiro Media tubabwira ngo musangize iganira abandi kugira ngo dushobore gusangira ivyumviro abarundi benshi tugere ku ntambwe tugere ku iterambere twese turi kumwe. Tubabwira rero ngo nawe butaha kugenda ikiganiro.